radio BBC Gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza miryango mu kiganiro cayo cyo kuri wa mbere itariki 16 z'ukwezi kw'indwi muri 2021. Mu ngingo zimwe zikigize ibintu byo byerekeza hehe inyuma y'umuzo w'abataliba muri Afghanistan aho bamaze kwifatira umugwa mukuru Kabul. Muravyumva mukanya. Ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi mu Burundi rirasaba leta gushira ahabona itangwa ry'amasoko yayo n'izindi ngingo zishigikira umuco w'intwaro ibereye. Aho mu Burundi kandi bamwe mu bahoze mu nzego nkuru z'umugambwe w'adasigana iprona bawukuwemwo burundu n'ikoraniro kaminuza ryo bari bifitiye ububasha. Twebwe ico dukora twakoze ivyo amategeko y'umugambwe adusaba, ivyo nabo nibabona bararenganijwe bazovyitura. Umugambwe ntushobora kwibuza, ariko nta rundi rwego rwo mu mugambwe witura ngo rukurenganure igihe ikoraniro kaminuza reje gufata ingingo. Muri iki kiganiro kandi turaja mu Rwanda turabe uko bamaze kujijuka kubijanye no guhingura umwimbu mu bifungurwa bibikwa umwanya munini nk'ibijumbu bakabikoramwo imikate canke ibisuguti. Muravyumva mukanya tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Imbere yo kuja kwidonido y'ivyo vyose ariko maze nk'umwanya Prudence Ngiyumva yabateguriye amakuru yo hirya no hino kwisi avuga hano kuri BBC n'amakuru abashikiriza ari muhiriwe. Irango Musore gato Florentine Kwizera ndi hano muri studio niho mbagezaho amakuru nuko ndi mu yindi studio. Mu gihe amagana y'Abanyafghanistani babuza amajyo bagerageza guhunga igihugu cyabo nyuma yuko abatalibani bafatiye ubutegetsi, abantu benshi bapfiriye mu muvundo ku kibuga mpuzamahanga cy'indege. Amakuru harimo abivugwa ko byatangajwe n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko ingabo za Amerika zishe Abanyafghanistani babiri bari bafite intwaro kandi bari mu gikundi cy'abantu bagerageza kuzibira ikibuga cy'indege. Abo b'Abanyafghanistani babonywe bihambiriye ku ndege, banavuga kandi ko baguye igihe indege zageragezaga gutsimbura. Uyu muturage w'i Kabul tutavuga izina rye kubera impamvu z'umutekano we aravuga ko abantu mu murwa mukuru baguye mu kantu bategereje icyo Abanyatalibani bazakora. Buri wese yahungabanye kandi n'umuvundo ku kibuga cy'indege. Buri wese ari kugerageza guhunga. Nta muntu uzi uko bizagenda, buri wese afite ubwoba. Abashoboye kugera ku kibuga cy'indege bari kumwe n'imiryango yabo. Sinzi niba bashobora no kuguruka. Abandi baragerageza kuguma hamwe. Ni umujyi utari mu buzima. Nta n'umuntu utembera. Abatalibani bari kugerageza kuvuga ko bazarinda umutekano na buri kintu cyose. Ariko abantu bafite ubwoba kandi ibintu bimeze nabi. Umugabo umwe wageragezaga kwinjira mu ndege wahoze ari n'umusirikare yavuze ko afite ubwoba bwo kuba Kabul kubera ko abatalibani bazamuhiga. Abatanga bahamya bavuze ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barashe mu kirere mu gutatanya ikivunge cy'abantu. Hari umutuzo rero uri mu bwoba i Kabul aho menshi mu mazu y'ubucuruzi n'ibiro byafunzwe mu murwa mukuru nyuma y'umunsi umwe nyine abatalibani binjiriye mu murwa mukuru. Abarwanyi bitwaje intwaro bari ku mamodoka bazamura ibendera ry'abatalibani bagenzura imihanda nubwo bidasobanutse neza ugenzura nyabyo umujyi cyangwa se igihugu muri rusange. Amazu menshi y'ibiro bya guverinoma arafunze kandi abatalibani basabye abakozi ba guverinoma kugaruka ku kazi. Amakuru aravuga ko abarwanyi basatse amazu y'abanyamakuru. Umuvugizi w'abatalibani akaba yabwiye BBC ko abanyamakuru bashobora gukomeza gukora akazi kabo ngo niba batazabogama.
Perezida hagati aho umunyamabanga rero mukuru wa Loni yasabye abatalibani kwifata mu buryo bashoboye bwose mu kurinda ubuzima igihe yavugiraga mu nama y'igitaraganya hamagajwe n'akanama k'umutekano. Antonio Guterres akaba yasabye umuryango mpuzamahanga kwizeza ko Afghanistan itazongera gukoreshwa nk'indiri y'imiryango y'iterabwoba. Yavuze ko Loni iri kubona amakuru ateye ubwoba yo kuvogera uburenganzira bw'ikiremwa muntu no guhohotera abagore ndetse n'abakobwa. Uhagarariye Afghanistan muri Loni yabwiye akanama k'umutekano ko avugira amamiliyoni y'abagore n'abakobwa bafite ubwoba ko bagiye kubura uburenganzira bwabo bwo kubura uburyo bwo kujya ku ishuri ndetse no gukora. Perezida mushya wa Nigeria akaba ari perezida mushya wa Nigeria akaba yagiye yatsinze amatora muri Zambia. Akaba ari rero Chehalema Kahinde akaba yasezeranyije abanyazambia ko Zambia igiye mu buryo bushya bwo gutegeka. Ikaba kandi yarasezeranyije demokarasi irimo icyo yasobanuye ko izahesha agaciro abanyazambia kandi igashimira buri wese. Banyagihugu bavandimwe, uyu ni umunsi mushya muri Zambia, n'itangiriro rishya kuri twese. Kuba dusize amatora inyuma, reka tujye hamwe nk'abanyazambiya nk'umuryango umwe, kandi niko tumeze. Tubwiye abo bose batoye abandi bakandida ko tubahaye ukuboko kwacu, ukuboko k'ubucuti n'icyubahiro. Ntabwo bitubabaza, ahubwo ni ugushimangira amahame ya demokarasi, agaciro kayo, uguhitamo abaturage bagomba gukomeza kugira, kandi nta muntu n'umwe wakuraho icyo abaturage bihitiyemo. Mbere gato uwo Chilema yatsinze, Perezida Lungu Edgar yavuze ko amatora yari yemeye ko yatsinzwe mu matora yabaye mu cyumweru gishize, ariko avuga ko amatora atari mu bwisanzure kandi ngo ataboneye. Bwana Chilema, umuherwe w'umucuruzi, yiyamamaje kuba perezida inshuro 6 zose. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi aravuga ko umutwe w'ingabo zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzagabwa mu burasirazuba bwa Kongo mu gufasha guhashya abarwanyi ba Kiyisilamu. Yavuze ko izi ngabo zizahaguma mu gihe cy'ibyumweru byinshi zifasha abasirikare ba Kongo mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa Allied Defense Forces ADF mu mpine. Bazagira inama abacunga amapariki ya Virunga na Garamba yabaye indiri y'imitwe y'abarwanyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ADF ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba nk'umutwe ufitanye isano n'umutwe wa Kiyisilamu wa IS. Inzobere za Loni ariko zikaba zishidikanya kuri aya masano. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yashyize umukono ku itegeko rigenga ibiva kuri peteroli ryatangijwe n'inteko ishinga amategeko mu myaka 20 ishize. Iri tegeko rizwi nka Petroleum Industry Act rihuza andi mategeko agera kuri 16 yabanje. Riravugurura hafi buri rwego rw'ibijyanye n'ubucurukuzi bwa peteroli na gazi byose. Rirashaka kandi kureshya ishoramari ry'abanyamahanga no kongera umusaruro w'ibiva kuri peteroli. Ibigo bicukura ubu bizasabwa gushora 3% by'ibyo bikoresha mu mishinga ifasha abacukura peteroli aho bakorera. Urwego rwa peteroli muri Nigeria rumaze igihe rwaramunzwe na ruswa, ubushobozi buke ndetse no kugira ibibazo by'umutekano mu gifronte. Frida, tubahirije ingingo zo kwirinda COVID-19 uretse kwegerana habe no kubonana ndi mu yindi ni nkaho ndi mu rugo. Urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze rero. Muri Afghanistan abantu ibihumbi n'ibihumbi babuze iyo baja niyo bava bagerageza guhunga igihugu inyuma yaho abatalibani bafatiye umugwa mukuru Kabul. Hari umunigano ku kibuga c'indege aho hari imbere abavuga yuko ingabo za Amerika zishe abanyafghanistan babiri bari bafite inkoho kandi bari mu kigwi c'abantu bagerageza kuzibira ikibuga c'indege. Hari abatinya yuko abataliba bamaze gufata umuji wa Kabul bashobora kugenda bahiga abo basanzwe batavuga rumwe. Jacques Nitegeka atubwira uko ibintu byifashe muri iyi nkuru.
Umunyamakuru wa BBC uri Kabul aravuga ko abatalibani baboneka ahantu hose mu murwa mukuru kuri za bariyeri zakoreshwaga n'igipolisi cyangwa igisirikare. Uyu munsi ariko mu mujyi ntabwo ababwinshi buhari nk'ubwari buhari ejo igihe abatalibani binjiraga, barimo basaka imodoka cyane cyane zakoreshwaga n'igipolisi n'igisirikare. Izo modoka zose barazifashe, ubu rero nizo barimo gukoresha. Mu mujyi rwagati ubuzima busa n'ubusanzwe, hari imodoka nkeya mu muhanda kandi amaduka menshi arafunze. Hagati aho abantu benshi baguye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kabul mu kajagari katewe n'abantu babarirwa mu magana bageragezaga guhunga. Ingabo za Amerika ubu nizo zigenzura icyo kibuga cy'indege mu gihe indege zo kuvanayo abantu zikomeje guhaguruka. Sharif Karimi wari umusemuzi w'ingabo z'Abongereza muri Afghanistan ubu akaba ari mu mujyi wa Kabul aravuga ko abantu bafite ubwoba. The situation is not confirmed. Uko ibintu bimeze ntibiratomoka neza kandi ntituzi ikigiye gukurikira muri no minsi. Abatalibani ubu nibo bagenzura umugwa mukuru wa Afghanistan, abantu nabo bariko baravayo batekewe n'ubwoba. Ntibazi ikigiye gukurikira kuko ibintu ntibimeze neza. Ubwo bwoba kandi bunafitwe na LA Ershad wahoze ari umudepite nawe akaba ari Kabul. Ibintu byose birafunze, ibiro bya leta birafunze, amashuri arafunze, za kaminuza zirafunze. Ubu sinzi niba bazanyemerera gukora. Wenda nihashira icyumweru bazafata icyemezo. Numvise ko abatalibani batangaje ko abakobwa n'abagore bashobora kujya kwiga ariko ngo bagomba kwambara umwambaro ubapfuka wa hijab. Ari ubu ikaburu byose birafunze. Hagati aho umuvugizi w'abatalibani Swahili Shahin yabwiye BBC ko barimo gukora kugira ngo bashyireho leta nshya muri Afghanistan nyuma y'umunsi umwe bafashe Kabul na Perezida Ghani agahunga igihugu. Swahili Shahin avuga ko leta nshya izajyaho imaze gutegurwa neza. We want an Afghan inclusive. Dushaka leta ya Kiislamu ya Afghanistan irimo bose. Aho dushaka kuvuga ko n'abandi banyafghanistan boronka ikibanza muri iyo leta. Birumvikana yuko ibyo bizofata umwanya no kuvyiga neza hamwe n'ibiganiro byo kubitegura no kubitangaza. Ibyo rero biriko birakorwa. Mu gihe ibihugu bya Amerika n'ibyo mu Burayi birimo kuvana abaturage babo i Kabul, impirimbanyi y'uburenganzira bw'abagore Mahbuba Seraj arakajwe n'uburyo amahanga yavanye ingabo zayo muri Afghanistan. I cannot tell you how angry I am. Sinabasha gusobanura uburyo ndakaye. Sinakubwira uko numirwa iyo hageze kubijyanye n'imbaraga z'amahanga ndetse nuko twari tumeze. Twaratereranywe nk'ikirayi gishyushye ku munota wa nyuma. Ese ntibari kubasha kubikora mu bundi buryo? Naho mu rwego rwa diplomasi Ubushinwa buravuga ko bwiteguye kugirana umubano wa gicuti n'abatalibani. Urusiya bwo bwavuze ko ambasaderi wabwo uri Kabul azahura n'abatalibani ejo kugira ngo burebe niba bwakwemera ubutegetsi bwabo. Ubwongereza buvuga ko ugufata igihugu kw'abatalibani ari ukunanirwa kw'amahanga, mu gihe wahoze hari umujyanama wa Perezida Trump John Bolton we yavuze ko bitanze isura mbi ku butegetsi bwa Perezida Joe Biden wa Amerika. Rero cobariki catumye uyu mugwi w'abataliba wubira leta ya Ashraf Ghani mu buryo bwa giturumbuka nka bene ubu. Abasirikare bari bahanganye bobo bari hehe canke bivuze iki ku makungu arimo na leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kuhakura akarenge bagafata ibibanza bikomakomeye gushikaho bagera mu mugwa mukuru. Hagiye gukurikira iki mu minsi iri imbere? Ivyo byose nabibajije Professor Omar Halfani ansobanurira uko abyumva. Ngira ngo umuntu yibukije leta zunze ubumwe za Amerika zatanze amamiliyaridi menshi cyane mu gukora igisirikare cya Afghanistan. Ariko ngira ngo abasirikare ba Afghanistan ku ruhande rwa leta n'abantu bari barimo, navuga ko bari bakeneye umushahara wo kwiberaho. Abenshi muri bo rero nk'uko byagiye bigaragazwa mu binyamakuru binyuranye, ntabwo bari bafite ibyo bitekerezo runaka byo kuba ko barinda igihugu. Umuntu yakongeraho ko n'abayobozi bakuru b'intara abenshi muri bo bumvaga nabo bari mu bitekerezo by'abatalibani, batari abantu bari baherereye ku ruhande rwa leta. Umuntu rero aribaza ati nk'abasirikare nyene batanzwe kwa amamiliyari bariko baragwana n'abataliba nko muri iki gihe barihe? Ubu barabakwa benshi bamaze gukora bimwe bita disaster, no kuvuga
bavuye mu gisirikare biyambuye igisirikare nyine biyambuye kwa ko ni mu Kirundi bavuga impuzu bajya mu baturage ni nacyo gisa nkaho cyahaye ingufu abatalibani mu guhita bafata igihugu cyane cyane capital Kabul ku buryo bworoshye ko nta kwihagarara ko abasirikare ba leta kwabaye. Kandi urabona rega ikindi cyabaye muri Afghanistan, urabona ejo ku cyumweru hashize uwari perezida yahise ahunga igihugu, uwo akavuga yuko yashatse ko igihugu kitamenekamo amaraso mu buryo bwo kumurinda. Aho umuntu yavuga ko harimo ka logique runaka, ariko nanone abandi bakamunenga bavuga bati yagombye kuba agumye mu gihugu kubera ko nk'abandi bayobozi bakuru b'igihugu bari mu gihugu, harimo wari perezida Karzai n'undi wari umushinga nkaho ukomeye witwa Abdallah. Abo ni abantu bavuga bati uriya Gani perezida w'igihugu yagombye kuba yegumye mu gihugu, tugashaka uburyo duhuza noneho tukagira leta ihuriweho, abatalibani bazayobore bonyine. Ahari muri Pakistan ayoba ariko aravugana nabo akoresheje uburyo bwiwe canke nta biganiro, hari ikintu kiriko kirakorwa muri iyo nzira yo kumvikana nabo bataliban ko ubushobozi bwabo bumaze kugaragara? Uwitwa Abdallah ndetse na Hamid Karzai bavuga ko ari abantu bashaka kugira ngo baganire n'abatalibani bashyiraho leta ihuriweho, ariko uko bizwi burya mu bijyanye na politiki y'igisirikare, iyo abantu batsinze urugamba akenshi na kenshi niyo bavuze bati dushyiremo abari mu butegetsi bwa kera, nta jambo mu by'ukuri baba bafite. Naho kuba uriya mu perezida wahunze yaba anavugana nabo ntacyo byatanga, kubera ko abari abahuza cyane cyane nk'uwa Abdallah n'uwo wahoze ari perezida Karzai ntabwo bumvikanaga n'uriya mu perezida. Ngira ngo abatalibani nanone bafite ikindi kibazo gikomeye, kubera ko hashize imyaka 20 bava ku butegetsi kugira ngo bazayobora Afghanistan nk'uko bayiyoboraga 1996 umwaka wa 2001. Noneho ubu muri 2021 bakazayobora nk'uko bayoboraga icyo gihe, bizabagora. Ngira ngo banabishatse byabagora, ariko umuvugizi wabo mu rwego rwa politike witwa Mohammad Naem yagaragaje yuko biteguye ndetse gukorana n'ibihugu byose bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Abafaransa n'Abadage. Baravuga bati ibyo bihugu byose tubihaye ikaze, tuzicare hasi tuganire. Nkeka ko bashobora kuzaba moderate bakayobora nk'uko barimo kubigaragaza. Professor Omar Halfan, mu Burundi umugambwe w'abadasigana Iprona uramutswa inzego nshasha, umukuru wawo mushasha, ariko kandi hari abamenyekanye mu nzego z'uwo mugambwe ubu batakiri abadasigana. Muravyumva mu kanya. Iyi ni BBC Gahuza miryango, tugeze ku isaha imwe buri minota 14 mu Rwanda no mu Burundi. Ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta mu Burundi Oducom ryarungikiye urwandiko umukuru w'igihugu rimushimira ku bushaka agaragaza bwo kugwanya isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Umukuru wa Oducom Gabriel Firi agasaba ariko yuko yotera intambwe mu gukurikiza amategeko ahari yofasha mu gutsimbataza umuco w'intwari bereye, nko kugaragaza ubutunzi ku bategetsi bakuru hamwe n'izindi ngingo zirimo umuco witangwa ry'amasoko ya leta. Avuga ko amasoko yerekeye amafaranga leta iheruka kwemererwa n'ikigega mpuzamakungu FM mu kurwanya ikiza ca coronavirus yotangwa ku mugaragaro. N'abajije rero Gabriel Rufyiri impungenge afise aho zishingiye nyabujya mu mafaranga ataraboneka. Twifuza yuko aya mafaranga arenga miliyari 150 atanzwe nk'ingurane, bayise ngo ni deni ryihuta, credit rapide. N'amafaranga igihugu kizoriha, abanyagihugu bazoriha, agomba kuzokoreshwa neza umunsi yashitse, akakora mu by'ukuri ataza gutungisha akagwe k'abantu, bagaza gukoresha kugira ngo afashe gukinga ibijanye n'ikiza ca COVID-19. Kubwanyu mubona yuko hoba iki kugira ngo umuco mwiza wo kugwanya ibiturire ugaragare mu itangwa ry'amasoko ya leta muri kino gihe? Ubu biroroshe cyane kubera umukuru w'igihugu ahari, tubona ko abifisemwo mu mwete mwinshi cyane, ari naco gituma natwe dutera intege gose kubivuga. Turavye amasoko ya leta atari make amaze gukurikirana, kandi abariko barakora amakosa bakabibazwa, cyane cyane dufatiye ku kungera amafaranga yaje mu bintu bya sida,
ingene wasanga abari muri leta aribo baca bagira amasosiyete cyangwa amashirahamwe acaza kuronka ayo mafaranga. Tukifuza rero ko ibintu bya COVID-19 nk'abantu bo muri leta n'umwe yogira sosiyete cyangwa ishirahamwe yozamwo ibi bintu bya COVID-19, kuko iyo atari bo babigize baca babishiramwo abana babo cyangwa bakashiramwo abadamu babo. Ibyo rero ntitwifuza ko twobibona mw'aya mafaranga, kuko n'ejo hazoza n'ayandi. Nicyo gituma twifuza yuko leta ubwa mbere yoshiraho, mbere byose bifata n'ibindi bisata bijanye n'amasoko ya leta, boshiraho igitabo twebwe twita registre national ouvert, ni ukuvuga igitabo cojamwo abantu bose baronka amasoko ya leta, kandi abanyagihugu bakagira uburenganzira bwo kuraba abo bantu, bakaraba ko ata bantu bafitanye isano n'abantu bari muri leta. Ikigira kabiri ni uko mwamenya ko amasoko ya leta ubu turi ku mamiliyaridi 1,700 y'amafaranga y'amarundi. Ayo mamiliyari 1,700 n'amafaranga leta ikoresha ku mwaka? N'amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Ibice 70% by'ayo mafaranga byose bija mu masoko ya leta. Hakaba rero n'ayandi masoko atari ngaho, mugabo dufate nk'amasoko atangwa nk'ay'amaperimi igusha tugendesha imodoka, amasoko atangwa byo gusuzuma ko imodoka zikomeye controle technique, amasoko atangwa mu bijanye n'impapuro z'inzira passport, n'ayandi masoko menshi atangwa. Ayo masoko usanga ahabwa abantu mu by'ukuri badakwije byangombwa. Aha ni twagiye mu masoko atangwa mu bijanye n'ubutare, ugaca usanga rero ibyo bintu byose icyo gisata kiraba amasoko ni gisata kigomba kwitonderwa, kuko usanga ubwa mbere ababikorera barimo bafite amafaranga menshi cyane abari muri icyo gisata, bagaca rero bakorana n'abantu bamwe muri leta kugira ngo ibintu byononekare. Aricyo gituma mbere tuboneye ko kandi gushimira umukuru w'igihugu ku ngingo zitari nk'iyamaze gufata ku bijanye n'igisata cy'ubutare. Mugabo tubona yuko imyungu ikiri ndende, kuko abantu bari muri ibi bintu n'abantu bafite ingufu nyinshi, n'abantu bakomeye, n'abantu bafite ingufu z'amafaranga. Tukifuza yuko bamwe mu gutangura k'umuco rero nuko hojaho ico gitabo cotuma abo bantu bose bamenyekana, bakamenya n'amasezerano bagiraniye akamenyekana, bikagira urubuga iki twita site web abantu bose bashobora kubitorako. Gabriel Rufyiri akurira ishirahamwe Odcom. Twagerageje rero kurondera kumenya ico ibiro by'umukuru w'igihugu byarungikiwe urwandiko bivuga, ariko rero ntibiradushobokera n'ivyadukundira muzobumva mu biganiro byacu bikurikira. Turacari mu Burundi, aho umugambwe w'abadasigana iprona waraye wemeje ingingo yari yafashwe na komite nyobozi yawo yo gukura mu mugambwe bamwe mu bahoze mu nzego nyobozi z'uwo mugambwe. Abo nabo ni Gaston Sindimwo yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu, Isidore Mbayahaga hamwe na Anise Niyongabo. Iyo ngingo yafatiwe mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe mu mpera z'indwi yarayirangiye ku munsi wa gatandatu. Ikoraniro ryanashizeho n'inzego nshasha z'umugambwe. Watowe nk'umukuru w'umugambwe mu kiringo c'imyaka 5 ni Olivier Nkurunziza. Olivier Nkurunziza rero twavuganye ndamubaza ububasha iyo ngingo yo gukura bamwe mu mugambwe yashingiyeko. Mu mugambwe w'abadasigana iprona iyo habaye ikoraniro kaminuza, ubwa mbere ni rwo rwego rukomeye cyane rufata ingingo z'umugambwe, rurihweza ko ingingo zagiye zirafatwa n'izindi nzego nka biro nshingwabikorwa by'umugambwe canke komite nkuru y'umugambwe, kwizo ngingo zibereye canke zitabereye. Mwibuka ko ibiro nshingwabikorwa by'umugambwe w'abadasigana mu minsi iheze bafashe ingingo yo gukura burundu mu mugambwe w'abadasigana iprona umushinga amateka Gaston Sindimwo, mukenguza amateka Anise Niyongabo na Mbayahaga Isidore. Abo rero twari twabakuye kuko ingingo ya 13 y'umugambwe irerekana neza ingene umudasigana akugwa mu mugambwe. Bari bahagararaje umugambwe amategeko yawo, baza guhuvya abadasigana mu gihe twari ko turategura amakoraniro kaminuza mu makomine n'ahandi. Rero niho twafata ingingo y'uko abo bantu bahemukiye umugambwe mu buryo budasanzwe tukabakura. Ikoraniro kaminuza naryo rikoranye ryarasuzumye ribona ko
ivyo ibiro nshingwabikorwa byafashe ari ingingo ibereye nabo baravyemeza. Nico gituma rero ikoraniro kaminuza rifashe ingingo nta kindi bisaba ko abagiye kurongora umugambwe baca bashira mu ngiro izo ngingo ikoraniro kaminuza ribagemeje. Aba bantu ntibashobora kwitura izindi nzego nka sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro canke izindi nzego ziraba itegeko rigenga imigambwe kugira ngo baburane iki cemezo cafatiwe mu ikoraniro kaminuza. Ikoraniro kaminuza riraba amategeko y'umugambwe. Iyo rero bahejeje kuraba amategeko y'umugambwe abasigaye ko n'ay'igihugu asuzumwa barafise uburenganzira umwe wese kwitura ayo masentare. Ni naco gituma na twebwe inyuma y'ikoraniro kaminuza tuca dusaba nk'uri mu nama nshingamateka tukitura inama nshingamateka ikaraba ko amategeko ayigenga yuko by'ukuri uwo mushingamateka duserukira kuko niserukira, hanyuma nabo bakaraba ko itegeko rigenga imigambwe ryakurikijwe, itegeko rigenga amatora rikurikizwa, ni sentare iraba ibwirizwa shingiro ikabiraba. Olivier Nkurunziza umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona turacarondera rero abafatiwe iyo ngingo kugira ngo nabo twumve ico babivugako. Ubu naho duha umwanya Yves Butana mu kiganiro c'inkino. Ndabashuje abateza amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu gihugu cya Kenya. Perezida Uhuru Kenyatta yakiriye abakinnyi bahagarariye Kenya mu mikino Olympique, anatanga igihembo cya miliyoni 1 y'amashiringi ku batsindiye umudari wa zahabu, ibihumbi 750 y'amashiringi ku batsindiye umudari wa feza, ndetse n'ibihumbi 500 ku batsindiye umudari wa bronze. Ikindi kandi nuko buri wese mu bitabiriye imikino Olympique ku ruhande rwa Kenya, no kuvuga abakinnyi, abatoza n'umuntu wese wari mu ikipe ya Kenya ndetse n'abari babaherekeje bahawe amashiringi ibihumbi 200. Mu mupira w'amaguru ikipe ya Express yo mu gihugu cya Uganda niyo yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Imikino yaberaga i Dar es Salaam muri Tanzania kwa gatandatu. Umukino wa nyuma wahuje Express FC na Big Bullets yo mu gihugu cya Malawi warangiye Express itsinze igitego 1-0. Ni igitego cyatsinzwe n'umukinnyi Martin Kiza mu gice cya mbere cy'umukino. Ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Tottenham yarayitsinze Manchester City igitego 1-0 umukino wa shampiyona. Ni mu gihe ikipe ya Tottenham itari ifite rutahizamu wayo Harry Kane wifuzwa cyane n'ikipe ya Manchester City ari nayo ifite igikombe giheruka. Mu yindi mikino ikipe ya West Ham yatsinze Newcastle United ibitego 4-2 mu makipe y'ibihangange. Chelsea yatsinze Crystal Palace 3-0, Liverpool nayo itsinda Norwich ibitego 3-0, ni mu gihe Manchester United yanyagiye Leeds ibitego 5-1. Ayandi makuru muri za shampiyona zitandukanye zo ku mugabane w'Uburayi na Prudence Ngyumva. Ikipe ya FC Barcelona yarayitangiye ubuzima buki idafite Lionel Messi itsinda Real Sociedad ibitego 4-2. Abafana ba Barcelona bagera ku 22,000 bambaye imyenda ya Messi kuri stade ya Nou Camp baririmbaga indirimbo ishimwe wahoze ari umukinnyi wabo w'ikirangirire ubu wamaze kwerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain yo muri Championnat Ligue 1 mu Bufaransa. Hagati aho ikipe ya Atletico Madrid ifite igikombe giheruka cya Championnat Espagne yatangiye itsinda Celta Vigo 2-1. Ni mu gihe kandi ikipe ya Real Madrid yatsinze Alaves ibitego 4-1 muri Championnat Espagne yatangiye kuwa gatandatu. Mu gihugu cy'Ubudage ho rutahizamu wa Borussia Dortmund ushakishwa n'amakipe menshi akomeye ku mugabane w'Uburayi Erling Braut Haaland yatsinze ibitego 2 ubwo Borussia Dortmund yatsindaga Eintracht Frankfurt mu mukino wabo wa mbere wa Bundesliga. Haaland amaze gutsinda ibitego 62 mu mikino 61 ya Dortmund mu marushanwa atandukanye, birimo 42 mu mikino 44 ya shampiyona yonyine ya Bundesliga. Ku rundi ruhande rutahizamu wa Bayern Munich Robert Lewandowski yatsinze igitego ku munsi wo gufungura shampiyona, akaba afite n'umuhigo wo gutsinda igitego ku munota wa mbere wa shampiyona mu myaka 7 yose yikurikiranye. Bayern Munich ariko yanganyije na Borussia Mönchengladbach igitego 1-0.
dusoreze mu mukino wa tenisi. Roger Federer azamara amezi menshi hanze y'ikibuga adakina mu gihe yitegura kongera kubagwa mu ivi. Mu myaka 2 ishize uyu munyabigwi muri tenisi n'ibikombe 20 by'amarushanwa akomeye ya Grand Slam, agahigo ke kagezweho na Rafael Nadal w'umunya Espagne, ndetse muri uyu mwaka umunya Serbia Novak Djokovic ari nawe nimero ya mbere ku isi nawe ashobora kugera kuri ako gahigo k'ibikombe 20. Munyemerere amakuru y'imikino nyasoreza aha Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Na hariro dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu wa mbere tariki 16 z'ukwezi k'umunani. Suko nkuko nawe bagwiye mu ntango yarahagarikiwe na Jacques Nitegeka. Mwakoze kudutega amatwi.